Muraho ikaze bakunzi mwese ba televiziyo Renaissance no mwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye kuri uno munsi wa gatatu turigerezo rya munana ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2019 zimwe mu nkuru yagize abarundi bakwiye kuvira hasi rimwe bakanka kw'intwaro ya CNDD-FDD irangwa n'agacinyizo isubira gushinga imizi mu Burundi akamo gategwa n'umunyamabanga shingwa bikugwa urunani Senarede Giriteka ahanasaba ku biganiro bihuza abarundi byo subira gutangura ariko biri mu minwe y'ubumwe bwa Afrika canke ishirahamwe rya ONU. Urongo y'umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira CVR aherutse kwita abaharanira gateka kazi na muntu kwa rabadandaza b'ibinyoma mu runani Foske bagatangazwa n'imvugo y'uwo murongozi narijya abarundi bamwiteze ko ibijanye no kunwanisha abarundi nabo bari mu idini rya Islam barahamagarirwa kubahiriza itegeko rishasha rya leta y'u Burundi risaba ko umugabo wese yubakana n'umupfasoni umwe murakurikira muri ano makuru mukuru wishira hamwe Komibu izi ni zihingo zigize ano makuru mukanya ni Donito. Dasubiye kubaha ikaze birateye isoni kubona ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD witirira kuharanira intwaro rusangi utihanganira abo batavuga rumwe kugeza naho babica bivugwa na Anise Niyonkuru umunyamabanga shingwa bikogwa urunani Senarede Giriteka abanyagihugu rero ngo bari bakwiye guhaguruka bakanka kw'intwaro y'agacinyizo isubira gushinga imizi mu Burundi mu kugwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD kujya nabwo nyene ngo bwagwanije intwaro zariho igihe bari mwishamba tumukurikira. Ibiriko biraba ari ibintu biteye isoni atari ibintu byokozwe n'intwaro yitwa yuko yavuye mu mukari wagiye mwishamba ugiye kugwanira demokrasi mwizina ryayo harimo demokrasi kabiri kuririmba demokrasi kumunwa gusa rero ntaco bizomarira Burundi uko demokrasi ivuga ihiganwa rivuye mu ngendo ya politique rushije uwundi amajwi akaba ariwe aje imbere mu kurongora abanyagihugu kuko ariwe baba bakunze kurusha abandi intwari hari rero ntivyemera ntikunda ko abatavuga rumwe baja hamwe bakagira ihiganwa nivyo rero biva mu kwica abantu bose batavuga rumwe na leta iva muri CNDD-FDD. Ivyo rero ni ibintu abarundi bari bakwiye guhagurukira naho bari mu bwoba ntangere iterabwoba rya imisi yose bamenye ko intwaro twari twaragwanije kuva kera z'agacinyizo twari dukwiye gusubira kuzibona yuko zagarutse yuko arizo zagarutse uko abo bantu batwara bahagurutse icatumye bahaguruka kugira ngo bagwanye intwaro zari zacu gihe nico nabo bazanye ko arico bagarukanye rero jewe nosaba abarundi ko nabo nyine bose bagahaguruka nkuko nabagwanye natwe tugwanira gateka kacu gateka ku Burundi n'ahandi ho tuzoshira bavuga gushira mu cari nk'abana b'imbeba ivyo rero abarundi nitwobandanya tuvyemera n'agacinyizo kabandanya gacinyizo ko batavugwemo na leta nje kitobita bica aba SNL bahora ba FNL nico gituma bica abandi muri yindi migamwe itavuga rimwe na leta nico gituma impunzi ziheze hanze kuguruna ni Senarede Giriteka nyene akarere kari gakwiye gusubira gushira ikibazo kijanye n'amatati y'abarundi mu minwe y'ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kuko mu akarere gasa nakananiwe muri iyi myaka ine kamaze gashaka kunywanisha abarundi n'ubu nyene dukurikire Anisette Niyonkuru. Twashaka ko akarere gasubiza ibiganiro bijanye n'u Burundi gasubiza ikibazo kijanye n'amatati y'u Burundi bakabisubiza ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu kuko imyaka ine iraheze baguma bazunguruka ataco bashikako nico gituma twebwe ko bw'urunari Senarede Giriteka twabonye yuko
naho umuhuza atari bwatanga imihoho ntiyatanze imihoho ko yavuze ati ikiringo canje bampaye kiraheze ati rero ibiganiro byo Burundi zosubira kubandanya ari jewe nkiri umufasha w'umuhuza akizi kwanje karaheze naho katari bwahere atarabivuga twabonye yuko bose bananiwe ariko ico bakoze nk'iyo raporo navuze umufasha w'umuzatanze twarabonye yuko yarafise amakuru akwiye ibintu vyinshi yakuye Burundi n'ivyakuye mu batavuga namwe na leta akaba yabishize hamwe ukazi ni kari gato hari hazigaye ngene umuhuza nawe acashiramwo akiwe bikaja mu ngiro umuhuza rero niwe atarahaguruka ntituzi ko azova haguruka canke azoguma hari ariko ntitwicaye turiko turashima ngufu nyinshi kugira ngo turabe ingene vyogenda atabishoboye akaca abiha ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika Union Africaine akaca bishikiriza na Nations Unies ishirahamwe mpuzamakungu ONU bizoba bibaye vyiza kurusha hako biguma bidindira biri ngaha muri aka karere. Amakuru twabateguriye arabandanya burongo y'umugwi wo kuvugana ukuri no kurerukanira CVR Petero Karaveri ndayicariye yavugiye ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko abaharanira agateka kazi na muntu badandaza ibinyoma kandi bafise umuga wavumwe uteye isoni ivyo yabivuze aho yariko yishura witwa Damien Roulette umubirigi asanzwe ari mu baharanira agateka ka kirema muntu yari yamenyesheje ko mu Burundi guhotera kirema muntu bibandanya mu misho kandi atacamira kubwa Vital Shimirimana arongoye urunani Foske arongoye arongoye urunani Foske kwa majambo mwe nayo ntiyategerezwa kuvugwa n'umuntu arongoye urwego rwari rujejwe kunywanisha abarundi ariko ngo bivuzwe n'umuntu nka ndayicariye nta gitangaje kirimo tumukurikire twambaye ku murongo wa telefone. Amajambo nkaya ntiyategerezwa kuva mu kanwa k'umuntu yashinzwe amabanga yo kurongora umugwi wahariwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi mugabo uravye abasanzwe biganje mu ntwari kwa Nkurunziza uravye abasanzwe yizigira bashinga amabanga ibintu bitangaje na gatonya kuko uyu Pierre Karaveri ndayicariye turamuzi ivyo yakoze mu guteranya abarundi mu gutunganya amatora yavuyemo intambara mu 2015 none no munsi barungitse kugira ngo aje guhohosha umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi rero nta kintu kinini inyumuru umuntu yari bamwiteze ko gisumba ico ni naco gituma ivyo bintu bidatangaje cyane kuko ari mu bantu batigeze batahura ico abaharanira agateka kazi na muntu bamare igihugu bafashe igihugu haba mu kurwanira agateka kazi na muntu cyane mu gutsimbataza demokrasi hanyuma twashaka no kwibutsa yuko mu 2014 ishiramwe Force cyarafashije mu kwandika igitabo cyerekana ngene amashirahamwe afasha mu guherekeza mu gushigikira umugwi nk'uwo kandi ico gitabo carakiriwe kirashimwa n'abari barongoye umugwi wa CVR no munsi rero biratangaje ngene uwabasubiriye ashika yishira mu mugwi w'abatoteza w'abahiga w'abahama w'abakekeza abaharanira agateka kazi na muntu. Nabwiye mucamakezano makuru na idini rya Islam gemerera abayoboke baryo kubakana n'abagore bagera kuri 4 ngo sitegeko nta muntu rero numwe yemerewe kurenga kwitegeko ritanzwe n'igihugu ivyo bikaba bivugwa na Sheikh Sadiki Kajandi arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu akaba yabimenyesheje kuri uyu wa kabiri inyuma yaho leta y'u Burundi ifashe ingingo yo kubuza umugabo wese kubakana n'umufasoni arenze umwe. Niyaba Islamu itwemerera kurongora gushika ku bagore 4 iratwemerera ariko si itegeko
unyumvirize neza, si itegeko hamwe bavuga ngo byanse bikunze, ariko iravyemera kubera impamvu kanaka. Kubera impamvu kanaka birashobora kwemererwa yuko wubakana nabo. Ubonye naho ari ibintu bizokuzanira impanuka, ari ibintu bizomera nabi, uririnda kuzana umukenyezi kubera yuko hazohava haba ibitagenda neza. Ico womenya cyose ku isi, igihugu cyose gifise amategeko kigendera, kirafise amategeko kigendera. Niyaba abategetsi barabonye yuko impanuka canke ingorane nyinshi ziterwa n'abagore babiri canke batatu, icurumva bategeza guca bategeka bati muragira gutya kubera impamvu izi na ziriya. Rero mu kugira umunyagihugu abeho neza, niko aba ko kugira umunyagihugu abeho neza ari ukwirinda abagore babiri canke batatu, ngaho ntawo harira na leta. Ariko ikiriho gusa nukumenya yuko twebwe idini y'Islamu itwemera yuko twubakana n'abagore bashika kuri 4. Ariko habayeho ingorane canke impanuka zituma umuntu adashobora kubakana n'abagore babiri, nta nkeka yuko twebwe dushobora kubishira mu ngiro, tugenda no kubahiriza amategeko y'igihugu. Inkuru ya nyuma yano makuru, nyuma y'isogwa ry'igitabo Hutsi au nom de tous les saints canditswe na Antoine Kaburahe, hari abantu batari bake bibajije gituma ari we yagishize ko umukono, bati yashatse gukoresha ukivugwamwo nukuvuga Aloise de Gonzague niyo yita kugira amutungire ko. Televiziyo Renaissance yaregereye Aloise niyo yita imubaza ico ikibazo, ati ekanamba ahubwo ni ije namukoresheje. Ati abarundi nukumenya kwicisha bugufi bakemera ko abashoboye iki canke kiriya ari bo bogikora. Ikintu cyane kandi kiri mu vyishu Burundi, abarundi nabantu bakunda kwiyita ko bazi vyose. Nukumenya ko hari abantu bafise ubumenyi muri ibi n'abandi bafise ubumenyi muri birya. Antoine Kaburahe naramwegereye ndamubaza yuko yomfasha, kubera Antoine Kaburahe sanzwe nzi ko ari umwanditsi, yaranabironkeye kuva kera cyane. Ndibuka Antoine kuri Centre Culturel Français aronka agashimwe k'umwanditsi yarakiri muri kaminuza. Jewe nari nkiri mu mashuri yisumbuye ndiko ndaheza secondaire. Antoine n'umwanditsi birazwi. Jewe nivyo ndumenyesha makuru, ariko ndumenyesha makuru wo ku radio. Abarundi rero turakwiye kumenya iyo umuntu azi ibintu tukamenya ko abizi, hanyuma tushoboye kumwikorako tukamwikorako. Antoine naramwegereye ndamubwira nti Antoine womfasha, ndafise ibintu nifuza gushikiriza, nifuza kubera nzi yuko ufise ubwo buhinga uzoshobora kubishikiriza neza. Ndatinya ko iyo abari jewe nari kuvyandika, nandika ubuzima bw'iwanje, haraho nari guhabashiramwo nkuko bakunda kuvuga akunyu mu Kirundi. Ariko rero yarashoboye kuvyandika, avyandika nkuko nabimubwiye, nukuri igitabo casohotse nkuko nabimubwiye. Ico kibazo rero umbajije gitumye shobora kwishura n'abandi bantu bamaze imisi banyandikira kuri Facebook, kuri WhatsApp, bambwira bati Antoine uraraba neza ko atari ko aragukoresha ku nyungu ziwe. Nashaka ndabwire abarundi tuve muri ivyo bintu vyuko iyo babonye ikintu cose baca babona inyungu y'umuntu. Tuvuze kujanye nako kazi, nico gitabu kimaze imyaka 2 dukorana. Antoine yarigeze no kuva iburaya kabiri aje kundaba, turicara arambaza ibibazo, turavugana nkamwishura ibibazo, kambira ati none ngaha byagenze gute. Nibaza ko amafaranga ashobora kuva muri ico gitabu ni make cyane, uravye ayo matike y'indege yarishe, akaza tugahura tukicarana, hotel yarishe tukicarana, ama connection ya kuri internet. Jewe sindi umuntu ashobora gukoreshwa amazi imyaka myinshi, ndakuze hanyuma kumbwira ngo umuntu yankoresheje ubungaye cyane. Inano cyo suza makuru twako turabashikiriza, kandi nabashimire mwese mwafashe umwanya kudukurikira naho utaha.